Hello everyone, how are you? Welcome. Hama nkuko twavyemeye muri video y'intangamarara twatanze twaravuze ko tuzokwigira hamwe icyongereza. Uyu uri mugwi B. Twavuze ko umugwi B urimo abantu basanzwe bazi icyongereza mugabo bakeneye kungura ubumenyi. Kuko murazi mu buzima tubandanya twiga. Learning is lifelong. Kuko tubivuga mu cyongereza. Rero tugiye gutangura n'aya majambo agoye gusoma cyane dusoma nabi. Titre ivuga ngo mispronounced words. Mispronounced words. These words are confusing and we are confused. Aya majambo araducanga iyo turiko turasoma ugasanga turiko turayasoma nabi. Duhere kuri ijambo nyaryo bwa mbere harimo urudome we. Nonga muri ijambo rya kabiri harimo urudome we. Iyo turiko turasoma rero mu cyongereza izi ndome we ntituzisoma ngaha tuzikuramwo. Ha dusoma ngo sword, sword, sword. Sword gisigura imbugita. Oya simbugita. Ni inkota, inkota. Ijya mbugita usanga ifise ubugi bubiri. Niyo twita sword. Sword ni mu gifaransa ni épée, une épée. Hanyuma answer ni inyishu. Answer ni inyishu. Tujye kuri amajambo nayo ayabiri mubona ngaha yandikwa kumwe ariko insiguro zigatandukanye no kuyasoma tuyasoma gutandukanye nyene. Iri ni live. Live gisigura mu kirundi ni bijya bintu nko kuri televiziyo ukaba uri kuraraba ibintu bakabicisha ko en direct. Iyo biko birabera mu kibanza kanaka mugo ugaca nawe wibereye muhira ugaca birabera kuri televiziyo muri uwo mwanya nyene. Nizo twita live. Ni kuvuga urashobora gutanga akararo mu cyongereza ukavuga ngo the concert was broadcast live by radio. Live. Hanyuma turafise live. Iri ni ryari vuga to live. Kuba ahantu canke gufita ubuzima. Ni tuvuga to live. Apana to live. Tuvuga to live. Rero ndibaza isiguro mwayumvise n'itandukaniro. Iri ni rivuga ni verbe, iyo ni adjective canke ni adverbe kandi ifise nini siguro ko dusoma live hano tugasoma live. Hama tuje kuri ijambo harimo urudome B. Aha iyo dusoma tuvuga ngo doubt, doubt, doubt. Doubt gisigura dute, amadute canke gukekeranya ibintu utabisobanukiye neza, utabyemeye neza, to doubt. Canke irashobora kuba n'izina tukavuga doubt. I don't have any doubt about it. Ati ntabwo nkekeranya na gatoya. Aha dusoma doubt. Aha musi naho urudome ni a. Ariko iyo dusoma nidusoma ngo down, ahubwo dusoma ngo dawn, dawn. Dawn mu kirundi gisigura kare cyane mu gaturuturu, mu mutwenzi. Haravuga mu mutwenzi. Mu gatondo ka kare harya nizuba ritararasa. Mu Gifaransa tuvuga ngo alobe, alobe. Hama tuje kuri amajambo abiri nayo nyine yandikwa kumwe. Iri rya mbere ni no. Dusoma minute, minute, minute. Minute risigura umunota. Umuntu uzokuvuga ngo minute uzoca umubwira ati wapi kweri ntigisomwa minute. Dusoma minute, minute. Minute gisigura umunota. Hanyuma hamusi turafise adjective ni minute, minute. Iri jambo naho twolisoma tukavuga ngo minute tuba dukoze ikosa. Kubera iki? Kubera aka kantu mubona ngaha akagisa akakari ngaha aka niko gatuma tumenya aho tuza kuduza ijwi tugeze. Aha tuvuga minute, minute. Minute gisigura mu gifaransa infime ou bien de petite taille, quelque chose de petite taille. Akantu gato cyane mu cyongereza tuvuga very small in size, cyo twita minute. Sawa, reka tubandanye aha naho turafise ijambo supper. Aya majambo abiri atandukanye gato cyane kuko aha dukoresha p zibiri hano tugakoresha p imwe. Rero ngaha dusoma supper aha tugasoma super. Iyi supper isigura ni zia fungwa dufungura imbere ko tuca kuryama.
mbere kuja kuryama murazi turafungura nizo twita supper, mu gifaransa twita dîner, le dîner. Hanyuma inaho ni super ni mu cyongereza tukita it's a complimenting word, nakajambo dukoresha mu gushimira umuntu. Mu gifaransa tuvuga ngo super cyangwa excellent, super cyangwa excellent. Hanyuma tuje kuri akajambo nako pronunciation ni pronunciation. Abantu benshi kosa bakora ngaha bashyiramo urudome o bakavuga ngo pronunciation, aho rero ntikiba kikibaye cyo kuko nta rudome o rurimo, ni u gusa. Hanyuma tuje kuri akajambo, murabona aho twasize iyi accent aka stress, mu gusoma tuvuga ngo beginning, nkuko nababwiye aka kagisa kerekana ko mu gusoma dushitse ngaho tuduza ijwi duhera hasi tugaca tuduga beginning, urudome nabwo ni nge. Turiko turasoma tuvuga ngo beginning mu gifaransa le début, le commencement, canke mu kirundi intango. Hama turafise ijambo ntidusoma archive canke archive, oya dusoma ngo archive. Iri jambo lisigura archive mu gifaransa. Abantu baba archiviste muca mwiyumva archive. Hanyuma iri jambo naryiri ni verbe, nirivuga climb. Ntidusoma climb kuko iyi be ntituyivuga, oya ntisomwa, it's crossed out while reading. Tuvuga climb bisigura to ascend cyangwa to go up, kuduga cyangwa kurira umusozi, kurira igiti, kuduga ku musozi, tuvuga to climb. Leo cyo dushira akajambo up, iyo tuvuze to climb up bisigura kurira, kuduga. Hama iyo tuvuze to climb down naho gaca gasigura kururuka, kuja hasi uvuye ku giti cyangwa ku musozi. Tuje kuri iri jambo naryo, murabona urudome c cyangwa s ntiturusoma iyo turiko turasoma icyongereza. Dusoma ngo island mu cyongereza it's a land which is surrounded by water, ni isi izunguswe n'amazi. Mu kirundi kiza tuvuga ngo izinga cyangwa ikizinga, haravuga ngo ikizinga, island, izinga mu gifaransa ile. Hanyuma hepfo naho turafite ijambo ni ipete yo mu gisirikare colonel, ariko mu cyongereza dusoma ngo colonel. Ntabwo dusoma iyi ere ngo tuvuge ngo colonel, oya tuvuze ngo colonel nikiba aricyo tuba dusomye nabi. Murumva ko aya majambo agoye, sijagora ndi umwe, ndazi hariho n'abandi benshi agora. Hanyuma iri jambo rya nyuma naryo iyo turiko turayisoma urudome p ntiturusoma, oya ntirusomwa, tuvuga ngo cupboard gisigura mu gifaransa armoire cyangwa placard. Mu kirundi ni karya kabati tubikamwo amasahani, donc bijya byombo byose dukoresha mu gikoni, hajya tubibika, niho kakantu tubibikamwo niko twita cupboard cyangwa akabati mu kirundi cyiza. Nivyo rero, iyi ni intango, ibitaraza biri imbere kandi byiza. Don't forget to subscribe. Urabaho musi handitse subscribe, mu gifaransa haba handitse ngo s'abonner, uhafyondeko ni uhafyonda ko rimwe gusa, haba hafise ibara ritukura, uhafyonze ko cyahindura ibara byonyene. Hanyuma ucuraba kuri kaya gakengeri kandi naho ugafyondeko, kugira ngo ibiganiro byose canke inyigisho zose tuzoza turatanga uzoca uzibona, hama ubu wa mbere mu kuzikurikirana. Goodbye, see you soon. Thank you.